وعلى آله وأصحابه وبعد. dushimira Imana y'umushora byose kuko nikwiye gushimira ijoro n'umutaga kubakuze n'abato kubagabo no kubagore kubatama no kubakecuru kubasore n'inkumi. Dukwiriye kumushimira Allah tabaraka wa taala kuko ni wakwiye gushimagizwa amashimwe ariyo yose, yaba mu gitondo yaba kunano mango eka no kumugoroba. Niwe kandi nubundi adufise mu biganza vyiwe, aho yivugira yuko yaremye urupfu n'ubuzima kugira ngo arabe ni bande mu bashumba biwe bazogerageza kwitaho no gutahura neza yuko ejo canke ejo bashobora kumwitaba Allah tabaraka wa taala. Amahoro n'imigisha rero vy'Imana bisibiye ku basozi intumwa n'abahanuzi n'abasundi intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, we atakuyagize kugira ngo arabe ko abashumba twese twovavanura n'imico mibi tugaheza tugafata inzira nziza igororotse kugira ngo umwe wese nihagira ko bashobora kuba kwinjizwa ngaha bimworohere kwishura. Kuko ubu tuvugana bavandimwe tumaze kuva hano uno muvandimwe arahava bazwa ibibazo, ubwo rero yarabiteguye biramworohera kwishura. Bitashobotse naho birahava bibanza kumugora gatonya, ariko dusaba Allah tabaraka wa taala ko yomworohereza ku bibazo aza kubazwa ngaho kugira ngo bibinyishure kugira ngo yishure neza. Allahumma amen. Bavandimwe nibaza yuko burya nta kiganiro kirekire gihari kuko kiretse kumbura bashobora kuba bari kubarimba ngaha, mugabo nabo bafise amawiza adasanzwe kuko bamana n'abapfuye ngaha. Abandi nabo nibaza yuko tuvuye mu mwanya muto nyuta udatevye, twari ku munsi wa gatanu twako turumviza ijambo ry'Imana. Ivyo batubwira byose batubwiye ko tuteza kubikora, ibindi tukabireka kugira ngo umwe wese niyaza ngaha ashobore kugira iki kuronka ico yo kwishura. Ariko gusa bavandimwe ntaworeka kugira ngo agire ico yibutsa, kuko jaho narindi aho nari mperereye canke abo twari turi kumwe nibaza yuko atagishasha babonyemo ngaha, kuko urupfu twasanze mu byo tubayemwo ari integuro y'Imana mushobora byose yaduteguriye. Ubwo rero umushumba burya ngo ari munda kwa nyina wiwe yegereje kuvuka, umumarayika aragenda akandika igihe cyose azobaho. Nukuvuga yuko nta nume kandi ngo mu buzima bw'isi urasanga yarengeje ko n'isaha canke isegonda ku munsi wiwe ugeze n'imisi yaharuriwe yo kwitaba Allah tabaraka wa taala. Ubwo rero twese tubeho tuzi yuko uno munsi nimba ari uyu eje ashobora kuba nde, ashobora kuba jewe canke wewe. Igikenewe ni giki? Cari uko gusa uyu muvandimwe tumuzanye umwe wese avanga havuga ati ndavavanuye n'ivyaha vyose nahora nkora. Ico cyo gikuru, kuko ubuwe nta maweza dukeneye kumuha. Bimwe byose yahora bwigwa yatangiye kugira iki kuvyibona n'amaso yiwe, bimwe byose yahora hanugwa yatangiye kubibona. Ubwo rero abatarabibona ni jewe nawe tubwirizwa ntajyo kubona ati mbe ko aba bantu bose bajyamye ngaha, abakuru n'abato, abakenyezi n'abana, je no hinduka gute? Turekerere kugira akamenyero ko kwama tubona yuko ubuzima bwo ngaha kwisera ubuzima bwo kuba igihe kirekire. Kuko bavandimwe nibaza yuko iyo bahariho uwari kubaho igihe kirekire yari kubaho intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, yari kubaho intumwa y'Imana Musa alayhi salatu wasalam, yari kubaho intumwa y'Imana Idrisa, nkuko abandi bose tubayeho yari kubaho uko. Ariko gushika ubu bose baramaze kuja mu nda y'isi. Ubwo rero n'ikimenyetso cy'uko jewe nawe tubwirizwa kugira iki kuza ngaha bakatuzana. Ubwo rero bavandimwe vyiza safari wayitegurira kujya uvyuka mu gitondo ukavuga uti reka ntekere, reka nzinga impuzu, reka ntegura ibirato, reka ntegura amaseseti. Nikubwirizwa no gutegura urugendo rwawe, kuko uru rugendo si rurerure, si misi miremire. Nubwo ubona kumenga ni miremire, ni nkuko vyoshika ejo na ukazanwa ngaha. Ubwo rero Allah ni yavyivuge muri Qur'ani, bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ati buri kintu cyose gifise umutima kizopfa, kizonyitaba jewe Allah tabaraka wa taala. Ikintu cyose gifise umutima kizopfa. Nukuvuga ni kabe n'akanyegeri karapfa.
nihabe n'urutozi rurapfa, nikibi gikona kirapfa, nibi inka irapfa, nibi ingona irapfa, nibi byose kandi bipfa, wewe nawe ntubona kuupfa. Ubwo rero nta byinshi twe bivuga kuko aba bose bajyamye ngaha si bikoko. Yari jewe, yari wewe, twarabazanye ngaha. Ubu rero ni ikimenyetso cyerekana ko twe dusigaye, nitwe dufite akazi kadasanzwe. Muzere tugerageze, turi no mezi miranda, mugerageze umwe wese kuca ashoboye agerageze guca bugufi no kuninahaza Allah tabaraka wa taala. Ndangize mvuga nti gusa uyu muvandimwe cyakeneye n'abandi bavandimwe ngaha bakeneye iki? Ubu bakeneye gisabisho, ntibari buvuge ngo bashaka guke, ni twebwe tubavugira kugira ngo tubasabire kwande kwa Allah tabaraka wa taala. Umwe wese rero amanika amaboko asabire abavandimwe, asabire n'umuvandimwe deje kuzana hano, yongere kandi nawe nyene yisabire kugira ngo turabe yuko twoca bugufi imbere yande ya Allah tabaraka wa taala. Allahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. cyane n'umuryango ukorwa mu ifatikanije nabo, ikorwa cy'amaziko abaye hamwe n'umuryango. Kuri ubwo umuryango urabashimiye cyane. Umuryango ukaba wateguye iminsi 3 y'ikiriyo ku rugo kwa Monsieur Zakariya. Kuvuga rero umwanya wari wose murahawe ikaze kugira ngo muteramane n'umuryango, kugira ngo muhoze umuryango, kuko ababuze baba babaye, ariko iyo barose abantu baba hafi nabo biratuma barema cyane. Ubwo rero kuva uno munsi kugira ku munsi w'indwi murahawe ikaze. Ikindi nacyo uhagarariye umuryango ni Hakizimana Emmanuel Zakariya ari ngaha, niwe dushobora guha ukuboko twataziya kuvuga guhoza gutanga pole. Kuri ubwo rero murashimiwe cyane, ibyo byari jambo nyamukuru. Murakoze. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.